utubwiye ibintu vy'amagi duciye twibuka ibintu vyazana amagi zana amasoro Eh. mbega ganyoko warakubiswe ikimoko Eyo. Yaba mu gukubita ikimoko ko yari uwa mbere. Nagira ngo wewe mugabo ntaco wakubiswe cakubiswe papa wawe dawe. mugabo warabibona bariko barakimukubita Eh, ntiwarira ganyoko ariko yarakusa nyene nyantuze nyabutura nyene y'intuze y'igiti agakwita ku nyyo nyene pa pa gaza rero bamukubita ibimoko bitandatu akagenda nyene inyo yatuse yebagaye nawe wacurira cyari kimoko nyene bari barashize nyene cyangwa ndaguca bagaca bakubita uryamye wubisinda ni bimwe bita kuryamira umunani nke abazungu mbere y'abazungu ati papa wanje baramukubise ikimoko kandi narakibonye ico kimoko bariko barakimukubita yego nawe kandi abakubita ho bamugiriye umutware haje uwundi mutware haje abandi tware ega kwiga kwari kumaze nk'ubu bagukoya ngahe ganyoko yewe tubwiye yamufungise yo neza jewe bankoye 1200 mugabo naho nyene ntibagenda kuyandikisha ibugano ndikumengo yari make yiganyoko 1200 kandi ari byo bari ntazi kihana none nk'ubu ganyoko iyo wibonye kera wibutse yuko wambaye impuzu y'igiti uyu munsi naho kaba wambaye iz'abazungu batuzaniye uba wiyumva gute ganyoko ahubwo umuntu abaneze agira nambaye ugahuzu k'intuza nyene data wacu yampaye najyana araneze yego ubu urabegwa cyane ugereranije na kera yego uyu munsi hari abana batazi izo mpuzu z'igiti babona biyambarira amakostime mbega kera nyoko hari amakostime bayakuye nagira mwara yakora mwizo mpuzu z'igiti nagira ngo barabarira nyene ukambara iminibaje kumbe papa wawe yari umutware nyoko waravukiye mu giti ndayagwijije yawakaye sinawe ngisura kwambara iyo mpuzu oya waciye wambariza abazungu ngene ndagenda nyene uko nyokuru yari ahantu nyene ndagenda ndatora impuzu nyene ndaza ndambara ngumva muzitubwira iyo tubikira nyoko natwe katwereka iyo tubikira kamwe ukazotwereka zirikana amazi imyaka kari kuba karaboze ego nuko ego bakunzi ba Agora TV turabarumukije cyane kaze mu kiganiro nkandira uyu munsi tukaba turi kumwe n'umwe mu batamakazi bakuze cyane bafise ico bazi ko bijanye na kera muri kera kabo na kuyu munsi numwe mu batamakazi novuga yuko bakuze uyu munsi twamwegereye tumuganirize twumve uko vyari bimeze kera nuko abibona uyu munsi muri rusangi karibu rero muri nkandira turi kumwe n'umutamakazi mubona yuko ahumuye cyane nkumbure turagira vyinshi tumubajije nyoko namahoro mahoro mumeze neza yego mwokwibwira abariko baradukurikira mwitwa bande nitwandika kumugongo corona yego nyoko uyu munsi tugira tuganire ku bintu vya kera uragerageza utubwire utwo uba wibuka n'utuzi muri rusangi yego reka mbere ndagusigire nikikumurika kugira ngo kikubone wenyene jewe niyicarire ku ruhande yego nyokuru ati nitwa Ndikumugongo Corona mbega nyoko mwavukiye twavukiye navukiye Ikagoma ni muri komine iyi Nyamurenza komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi umugabo kera urabona kuzakwanduka bagendera mu ntuzemo ahantu ikabamba kandi muri Ngozi mbega nyoko mwoba mwibuka imyaka mufise ukuntu ingana mufise imyaka ingahe
90 nyoko murakuze ndakuze nyene urabiriye yego mbere narigeze kwambara n'impuzu y'igiti uri mukuri impuzu y'igiti nyo narayikoma nyene aya mashini gwawe naragenda nyene nkakoma nyene dawe nkaja hambavu ya dawe kantamurira nyene intuze ye akaza gutamura nyene ibivumu kera mugabo yari imana ukagenda nyene akagutamurira nyene ugaheza ukazaranye akaguha nyene agakeba gutya nyene ikanoga mbere numvise reka ahubwo twinjirireko ngaho nyene utubwire mega impuzu y'igiti kuri ba bana bariko baravuka ubu nimba muvyibuka neza mwayikora muki bayikora mu manda mu manda twarumvise n'ibintu vy'imivumu vyose uti narambaye impuzu y'igiti mbega uyambaye ganyoku nta soni wagira ukayigira kandi ari abandi baravyambaye sinzi naciye ngenda nyene nkaca ngangurura kuri dawe antanguje mu mwaka wa mbere rero nagiye kuriga muri Yagamuka ngo mbone baragero bamaze kugwira rero abiga genda kwiyandikisha ngo ngurantukishije ngo hari umukobwa wo kwiga numva mbwiye gute yanyagiti nacenda yikora Waciye uyita nacenda yita hamuca wambaye ikirone nyoko go kera janigira kwa nyogokuru abazungu rero bari bamaze gukwira inuze abantuze abazungu nyene b'abadage b'abantuze b'abaraba dawe mawe yara nyoko nyene wa mawe yara ahantu nyene yegereye abazungu nyene mu birambi nkaza rero ndagenda kuza ndasenyera mawe nyene nyogokuru akampa rero aramuduhuzo nyene twera nyene atumpaye dawe ntiyasubiye kumpeta oya impuzu y'igiti waciye ushibura yawagaye ndavuga nti nanje ngiye kurima imetero nze ndishorera nanje nze ndigurira nampuzu rero mugingo ndose udukuta tune impuzu rero zintuze barazizana ngo niz'abazungu ngo bambuye baca babaha izo bambaye ngo baduha izo bambaye ndashizana ndayizanye rero ngaca ndamukangisha za mpuzu nyokuru yanyihereye hanyuma rero noneho rero nkashora nyene birimwa nyene jewe sinaza gutora ubukoko oya sinatora ubukoko ubwo bukoko nabwo bwari ubukiganya ubumwe bwantuze ubunyabobo ubuntuze bwo mwikawa baza bakunkumura gutya wagenda guca amarenga ukakunkumura nyene ukunkumurira jewe ni ntabu koko nzotwara nagenda nyene nkasoroma ibijumba nyene tukarara rero nabona baraje aho dawe yararise barankumiro ziramitanye nanje nkaca nshira ku kumbe papa wawe yari umutware nyo wari wavukiye mu giti ndayagwijije yawakaye sinawe ngisura kwambara iyo mpuzu oya waciye wambariza abazungu ndagenda nyene uko nyokuru yari ahantu nyene ndatora impuzu nyene ndaza ndambara nyokuru nawe acaramburira agakwemo nyene ucurabegwa ubwo rero nca ndagenda rero kwiga rero ngiye kwiga nashikiye mu gatekisi bugingo mbaye umunyamudari data wacu rero yakorera abapati yewe barandika naje ni mu nyandiki baranyanditse nye nuno data wacu nawe mbe urazi ngo uratonda ngo hariya ku biro ngo udaguha impuzu ngo uzuze nabo kwiga ya mpuzu narayitwaye erega ndayitwaye araza noneho ndayiza nsanga rero dawe ko yaciye abanyene yari umubazi nyene yari umuyangayanga dawe ndazanye impuzu nanje ndi mu banyeshuri uyu basubira
ngo no kuguha n'ibyo urya ngo ntabyo ndaguha naciye ngenda ndarira ndarira none ndashikira data wacu ndamushikira nyene muruze mu paruwasi ngo kujaga mananje uyo mpuzu ujurari nanje umwoshori wanje wakurenze tagahuzu kanje bayimbuye haje noneho ntidawe yayinyirukankanye ngo nobanda mukurira amata mu kanwa wiwe ngo yitwareni ngo ndaza kumubaza igituma yo kwirukana ngo jewe nzoyirira nk'amafaranga 300 ngo se yazonanira kandi 300 nayindi ayifitiye hama noneho rero ndatinze hageze saa 6 ndataha nyene ntashe cyane site rero ntumva yuko ayinyirukana yamuzo ndacyayifise nyene nayikenyere ko kuri taduhuzo kagahuzo nyoko yanguriye kubera ko naza kumusenyera nababyara baje hama ndaza none ngo mararanyuruka njanyenda ahantu hari urukamo n'igiki muri make urukamo ntuzeye urukamo gwari ntuzeye nyene basitura nyene bagiya umubari ndagenda nyene ku nkomba nyene ndabutse munsi yiwe nyene uko hari iwe ndaheza ndicara ndabiyatuka yampuze ndacyayifise nawe wengere hajya mu gihe cy'amasaa 8 araheza araza ntabwo namutegeze ndi hasi nariye no kurya oya mbona arashokashoza araza ashokashoza ndaheza noneho ndajawe ndapfa muri cya kintu muri cya kibaribari ndamwitegereza araduga arashika kwa dawe nanjye ndaheza nca munsi inyuma muntu uzanye mu kintu uzanye mu kigo ndabunda mabona we ntiyambonye ndabunda ngo nagize bwakeye mutwara bwakeye muragapfa ntabaye mutwara ngo mbega bigituma ngo umwana wanje ngo ndamwandika ngo hamuka mwirukane n'impuzu yiwe ngo mbe washaka kugira ngo nta ubwo rero ndabumva rero wabinyegetse ngo mbe yagiye kundega ngo ya ngo natuguha akayoga ngo n'akanyama dutaza ngo ntako nshaka ngo mbe urazi ngo ijya mpuzu usubiye kuyimwirukankanana ngo jewe amafaranga 300 ntazonanira nzoyiriha nzoyaha pati yego umureka yambaye hanyuma rero uraheje kutubwira ibijanye n'impuzu y'igiti mbega ganyoko uyu munsi burya nk'impuzu z'igiti zoba zigihari ntazihari zikora mu biki kandi ari ibyo bari ntazikihari none nk'ubu ganyoko iyo wibonye kera wibutse yuko wambaye impuzu y'igiti uyu munsi naho kaba wambaye iz'abazungu batuzaniye uba wiyumva gute ganyoko ahubwo umuntu abaneze agira ngo nambaye ugahuzu k'intuza nyene data wacu yampaye najyana araneze yego ubu urabegwa cyane ugereranije na kera uyu munsi hari abana batazi izo mpuzu z'igiti babona biyambarira amakositime mbega kera nyoko hari amakositime bayakuye nagira mwara yakora mwizo mpuzu z'igiti nagira ngo barabarira nyene ukambara iminibage none mwizo mpuzu z'igiti mwarakoramwe amajipo mwarakoramwe oya warabarira ugaheza agahuzu nyene wakabaririye nyene wagize guca no guca akaguna nyene guca aha rero ugaheza rugashira kutuyonga nkaka cyagikwemo nyoko yanguriye agaheza rero ukambara nyene ugacubegwa gaca wifata mu mafyi bega dawe utagiye kuziga nyampuzu y'igiti wo mukiranije oya
oya kweri nuko ati narambaye impuzu y'igiti yego narayambaye ubu ndambara impuzu z'abazungu batuzaniye kandi ndavyishimiye ati ndabegwa cane neza nuko Yewe. ugwaruka rw'uyu munsi ntazo tuzi twumva muzitubwira iyo utubikira nyoko natwe katwereka iyo utubikira kamwe ukazotwereka zirikana amaze imyaka kari kuba karaboze ego nuko ego uratubwiye kahise muri make ego uyu munsi turi mu mwaka w'ibihumbi 2025 murabona ugwaruka rw'ubu ukuntu ruriko ruraruka n'ukuntu mwarutse namwe mbega ganyoko ugerageje kuraba ukuntu mwebwe mwarutse nuko ugwaruka uyu munsi ubona ruriko ruraruka indero yanyu yari yifashe gute yari yifashe neza ko oya waragambararira abavyeyi oya yewe gaye mugabo uyu munsi baragamba aravuga nawe oya kavuga kubera yaba n'ibirato jewe navyambaye ndi umugore bantu barambara ikirato bakambara ikirato kandi ari iby'abazungu babacuze iby'abantuze byava ngo hanze babacudije tukambara iminuko y'abazungu none uri kuraraba ganyoko uravye mwebwe kera hanyu mukiri imiyabaga ugaca uraba n'imiyabaga y'uyu munsi itandukaniro riri he mubona itandukaniro ry'imiyabaga y'uyu munsi ubona bitwara gute uyu munsi n'ibitwara neza kwe wowe kwitwara nka kera oya wofashe umuhungu gutya ukagenda umufashe ku bitugu bakakubona oya kandi bagiye no gukubura aho batangurira nyine kubaka amasengero ukagenda gukubura yawe kayera wikorera intuzeye uza gukubura wikorera udukono ugenda kuvomera isengero yego oya no kuri ati abo uyu munsi ntibitwara nka kera twebwe uko twitwara mbega ganyoko nkawe watuboneye izuba kera kandi urakuze cyane baduhera impanuro twebwe ugwaruka rw'uyu munsi ni izihe mpanuro ubona woduha dukwiye kwitwara gute mbega wo hano ubu bakakwemera uravuga ati sonera umubyeyi cyangwa sonera mukuru cyangwa usonere abo ko bagira ko babona n'umuntu agenda ameze gutya mbega ukuntu ngo agenda atambikiye mbega kera wivuga niyo hindukiye nyamuhungu akagutikura koko kandi ntaho ugiye kwitwara oya no kuri naho rero twatwara rero iyo mizigo abakobwa baherera ukwabo abahungu nabo bagaherera ukwabo bahagera rero bahengera nka 8:00 byuka mugende Ingozi mwikorera iyo mizigo ura amagi bakayajyana nyene kuko abazungu nyene bari barakwiye hose nyene wewe rero uri umwana w'umuhamagaza ugaca ujyana Ingozi tukiri ngaho nyene utubwiye ibintu vy'amagi duciye twibuka ibintu vyazana amagi zana amasoro mbega ganyoko warakubiswe ikimoko eyo yaba mu gukubita ikimoko ko yari uwa mbere nagira ngo wewe mugabo ntacyo wakubiswe cyakubiswe papa wawe mugabo warabibona bariko barakimukubita ntiwariraga nyoko yarakusa nyene nyantuze nyabutura nyene y'intuze y'igiti agakwita ku nyyo nyene gaza rero bamukubita ibimoko bitandatu akagenda nyene inyo yatuse nyene nawe wacurira cyari kimoko nyene bari barashize nyene cyangwa ndagucya ugaca bakubita uryamye wubisinda ni bimwe bita kuryamira umunani nke abazungu mbere abazungu ati papa wanje baramukubise ikimoko kandi narakibonye ico kimoko bariko barakimukubita yego nawe kandi abakubita ho bamugiriye umutware haje uwundi mutware dawe yaba yaciye atona kubatware baca rero bamugira rero mubazi yego
yego nyoko turumvise udu tuntu twishi turumva yuko uzi vya kera vyinshi kandi turumva n'imyaka ni myinshi watubwiye ko ufite imyaka 90 tugerageje kumva dushize mu biharuro wavutse mu 1934 uyu munsi turi mu mwaka wa 2025 intwaro ni nyinshi umaze kubona abami abaki nk'abamiganye ko bawibuka wabonye ni nk'abaye atari mwambutsa mwambutsa wenyene ico gihe naho ca kera nta bami batwara baratwara urumva ntibatembera nkuko ngo mubamenye yego nyoko reka utuyagiye vyinshi numva vy'akamaro mbese tutaye tuzi yuko wabonye n'ikimoko umuntu yabonye ikimoka gihari nagira ngo nk'umusore nkawe we yaramushimye umutware babita n'umutware rero baragenda bakamugurisha kandi dawe barigeze kumugurisha ngo baronka amangazini bavugurisha intuza ahantu mu Kinaga vyari bikaze kera baragushimira umusore ukagaruka baca bakujana nk'ubu baba barantwaye kera umutware yagushimye yaragira ngo uratwara amagi kana wewe rero ugiye rero wikoreye rero imizigo baguhaye bagupimiye gutya nyene ukagupira mu mirangaha wa wundi bagurije nawe yamagi akatonda muri uriya muryango yaragenda nyene agakorokera mu kinogo bakamugena agahebura yuko atahuka agaherura bahengera ngo mwijoro bakamukora bakagenda bakamugurisha yagenda rero ari gutora rero intuze amafaranga rero yego nyoko utuyagiye vyinshi turumva uzi vyinshi twari dufise vyinshi vyo kukubaza mugabo natwe nta vya kera tuzi vyinshi mugabo to twari tuzi n'utwo ariko hari ikintu nyoko twagira tubabaze mugerageje kuraba mwebwe ukuntu kera mwaja gukwa canke bakabakwa mbega n'uyu munsi ugaca ubona ukuntu bakwa mbega kera mwakwa gute babakwa gute we bagukoye ikiganyogo jewe urumva ico gihe abazungu bamaze gukwira mu Burundi hose yewe kandi amafaranga yari maze kuza yabudwi amafaranga yabudwi ni kamwe gatoboye ni kimwe bitikuta oya yari amafaranga nyene y'intuze y'amarundi nyene utora amawe nibo bakuwe amasuka mugabo twebwe isuka ijya barimisha y'intuze imwe ikidima ikanya agafuni yari isuka y'intuze y'umushiha bakwikira mu giti gutya mugabo twebwe babyaye badukoye amafaranga kandi badukoye amafaranga abantu bacu badutwaye rega kwiga kwari kumaze nk'ubu bagukoye angahe ganyogo yewe tubwiye jewe bankoye 1,200 mugabo naho nyene ntibagenda kuyandikisha ibugano kumengo yari make yiganyoka 1,200 uyu munsi kumengo agura umunyu ganyoku inusu y'umunyu yari amafaranga kwe mugabo yaragenda ntumva ko yagukoye akagira ku munsi wo gusasigwa ibirago agaheza noneho agatora umusore agatora nyene bakaza nyene bakicara nyene mu kijana hageze kwandikwa yavuga ya mafaranga bagukoye oya acavuga 3,000 200 uyu munsi twumva bakwa inka miliyoni jewe ntumva ko bankoye intuze icabi muramukazana nawe yakuwe 1,100 yebega kandi ayo mafaranga niwe nyene ngo yahindukiye araza ku kandi ngo kera ngo yaba ari menshi gose nyogo yaraza kuyandikisha bagasiga batayagabanije kandi gano gufungwa ninde yagutumye kuza ko amafaranga gana
byagenze rero 1200 Ejewe uyu no munsi twumva batanze ngo miliyoni 5 Yewe, onega nyoko burya ukoze ugutwiba twebwe none ko ari yo majambo iyo majambere nyoko yo kutudugiriza ko ibintu byo guko kandi umva bajya badusabye amahera menshi twebwe yari mbere namwe yari menshi ico gihe cyangwa yarayarya nyene niyo yakuramwo intuze yamibyagemurira ibyo yagemuriramwo umukorera yebega 1200 korera ashusho umengo ni makeyi gose mugabe ico gihe nyene murumva yuko yari menshi mwarasho nk'igihumbi none nk'amajana 2 ganyoku warashobora kuguramwo iki kera impuzu nk'agatenge nkako nkako gapira wambaye igikwemo cyo 1200 Bega da umuntu yari ifise amafaranga yari isumira ni kera ko hamwebwe mushaka ibyo bigenda bitwikiriye kadawe nibaduha akaguturiya akaguturiya n'agakwembwa akaba ari kugenda witwika sinzi umuntu yanteye inkuru nyoko nimba atari iyo bubeshi ngo iryo jambo ngo iguturiya ngo yari umuzungu ngo yatanguye ngo kuza mu Burundi ngo kubera baza bavuga icongereza ngo nawe ngo yavuze ngo guduya ngo avuze ngo guduya ngo barumi ngo bacamumva ngo ni guturiye mugabo sinzi ngo kahise ariko rero nuko tumaze kumva ati uratubwiye ukuntu kera bakwa n'uyu munsi ukuntu bimeze ukaza wumva amafaranga ni menshi gose namwe mukaba mwatubwiye yuko babakoye 1200 cyo birantangaje 1200 yari umuntu w'umufungisiye neza uwo yabakaze gose abandi rero umva babakwa nk'amajana 5 amajana 5 atandatu yebega urumva rero kuko bari barakuye amasuka hari abo bakwa amasuka 5 atandatu gutyo yego kera mwaragisha ibintu vy'ibirago mu mahuba mu biki mbega biriya bintu vyo mu mwonga navyo bavyita gute bijya mwagisha mw'ibirago ubukangaga nk'ubu wewe waragisha ikirago jewe n'ubu urabizisha n'ubu hashikiye mu gasezerwa narabijishe yebega n'ubu uracavyibuka none no kubura aho biri waragenda nyene ugaca imivumu nyene ukayiziga mu ntuzo nyene ugateramwo n'amabara waragisha ibirago nyene bazokuzanira uzoranda yoko twumvise urakuze cyane reka tugume tukubaza nyene tuyage gatoyi mbega nyoko ukumenga urakuze gose ufise nk'abuzukuru bangahe ganyoko abuzukuru urafise abuzukuru umuhungu wanje n'abuzukuruza umuhungu wanje yasize abana 8 se uyo nawe yasize 2 urabona rero bapirisika rero turumva abuzukuru wo kuahungu ni 10 nukuvuga urafise abuzukuru urafise n'abuzukuruza havuye abuzukuruza hacazi inzukuru ndabizi nanje havuye inzukuru naho ntavyutse ugeza ngaho ku nzukuru nibo ufise urashaje nyoko reka tugarukize ngaha kino kiyago tubashimire cyane ku vyo mutuyagiye murakoze cyane kutuyagira kera uko vyari bimeze uko mwambara uko mwitwara mucaruka nuko mubibona uyu munsi reka tubashimire cyane murakoze rero kutuyagira ego vyinshi mu vyo muba mwibuka rero wabonye moto cyangwa wabonye umuduga ntiwoce oya kera magendera ku madirigi ku makombokombo amadirigi yo barajyana ntiwagenda n'amaguru wewe kuva inyamurenzi igana n'amaguru uho nyanga intuze bibuye nyoko vyari bikaze kera nyoko reka rero tubashimire cyane murakoze ku kiyago cyanyu muduhaye murakoze kutuyagira ivyo mwoba mwibuka vya kera
n'ivy'uyu munsi uko mubibona turabashimiye cyane rero Imana ibahezagire turabipfurije n'ubundi kwiyongera iyindi myaka 90 mugira 180 Imana ibatereke cyane birashoboka yoko yego tubashimire cyane rero murakoze kutuyagira bakunzi ba Agora TV turabashimiye cyane kukuntu mwariko muradukurikirana twari kumwe n'umutamakazi mumva ahumuye cyane w'imyaka 90 jewe ndusha imyaka hafi 70 n'ingahe nawe sinzi yakurusha uratubwira mwumvise uko yatuyagiye kera uko byari bimeze nuko biri uyu munsi nyoko turagushimiye kandi cyane murakoze Imana ibahezagire ego